niba ari chipiti Ego. kita chipiti Ego. kajya garuzoka baze ati ijya album ti album senga nawe uzishika bayita gute muri Somalia ivuga ivyiza bya Paruwasi Bugwana Ego. ko Paruwasi Bugwana twayirose bigoranye mo frère twaba mu komini wacu ya Gitobe tuza gusengera muri komine Busoni the live is checking it not checkers Yeah. ubuzima no kurondera so kuronderana maisha ni kutafuta sio kutafutana nibatisi ni wa Paruwasi Bugwana jewe nzo yiririmbira kandi nzo gutazira mana nzo indirimbo ivuga ibiza bya Paruwasi Bugwana ndagushimira ndagoyagiza wewe mana ko ugira neza cyumviro ciwe nise dori wacu Bugwana inge nari heza aho nariko ndibuka umuntu yahoda capa amashusho yerekana urukundo Imana yadukunze mu gucapa ibimenyetso Yesu yagiye aragira bamita Sandide Nyamuzehe no muri Paruwasi Bugwana ndabona ko ndiko ndirenganira Naje sinari ndabizi navyo baruza ariko kubera Imana when God say yes no one can say no. I will never forget my God is the only who knows my future. Imana reni nziza cyane adukunda ngo hari benshi twatanguranye kandi benshi muri bo barananiwe suko nabarusha ubuhizi canke imbaraga urama mwami kurangiza neza. Bamama bigeme ndabazaniye ubutumwa bwiza muragomba gusa neza gukayangana gutesa kaze mwiture Hyron Nails chez Everine ibafasha gukora inzara kuzisiga kuzitengeneza neza ukamengo uvuye mwisashe iherereye neza na neza mu gisagara ca Bujumbura muri galerie iriho numero 1605 ukeneye ibisobanuro birenze twakure kuri 65 354 970. Turabaramukije cyane amahoro y'Imana bane namwe yongera bane nato muri Burundi abakunzi wese ba Burundi aho mwere hose nibazo kumeze neza kandi mukomeye ni kwa kundi nyene tutabatevya kandi tudahengeshanya kugira tubagezeho ibintu babigezweho kandi babikozwe neza kandi babijanye n'igihe ego tubashimira cyane ukuntu mutwitaho tubashimira cyane ukuntu mudukurikirana cyane abari mu mpande zine z'isi abari hanze mu y'igihugu cacu abari mu bihugu bitandukanye mukomeze kugira umugishana cyane ko tutabafise tutobaho imbere yacu tugarukanye kandi umuntu ku ncuro ya kangahe gabasha nibuka neza ko yamaze kuhagira mu rugo nibaza ko byinshi kumbare tuza kubivugana ego nibaza ko atirirwa riro ari dondora birebire ni DJ Kodo kumbure benshi muramuzi no muntu wo kuri Burundi cyane ego asanzwe ari n'umusirikare ari mu ngabo ziyoboye ndetse ziba zicungera igihugu canke zicungera izindi ngabo sinzi ko bavyita turabaramukije cyane amahoro y'Imana nyakubaha journaliste Elvis Burundi murabameze turashimana tutamushobora byose nongera ndamutsa cyane abariko badukurikirana kuri TV Burundi ngira nti turabaha ikaze mwumvirize muryoherwane natwe umwanya wose tuza kumarana ntimurambirwe cyane dufise byinshi tugira ngo tubayagire amani bahezagire cyane ego murakuze cyane ego tutarambiranye cyane ni byinshi twagiye tuvugana kumbure ntago byabaye amasigara cicaro aho cyane mu kiganiro giheze twabwiye abantu ko ufise ico bitwa isabukuru y'imyaka 10 utubwira amatarike n'ibindi bitandukanye uno munsi dushaka kumenya isabukuru yawe kumbure igomba iwe ejo aho bukera kumbure itariki 26 bimeze gute uyiteguriye gute nibijanye niki na cyane kugira abantu bashobore kuba bitahura bamenye ukuntu bamenye bavyinjiramo na cyane ko bigoye umuntu abigiyemo atabizi mu byukuri ntawe utobishima ndashimira Imana data mushobora byose yampaye kwiyumvira ibijanye niyo sabukuru imyaka 10 umuntu aba yaciye muri byinshi aba yaciye muri byinshi bitoroshe aba yaciye nibyo mugwanya myinshi imitego ya satani ariko kubera Imana ikagenda iduha itsinzi muri binabiriye yego cyo gituma shimira Imana cyane gose bivuye ku mutima kuba yarampaye kugira kwitariki aba ndi nga kuri Burundi ndiko ndavuga ibijanye na kahise kanje k'imyaka 10 ndi umusirikare w'igihugu cy'u Burundi nkongera nkaba n'umuririmbyi yego mba naciye henshi mba nakoze byinshi mba nakoze byinshi cyane gose yego muratubwiye ibintu ukuntu biba bimeze ni gushima Imana
uko bwije ni gushima Imana, ni gushima Imana mu kazi n'ibindi bigiye bitandukanye, mu kuririmba n'ibindi. Tuje cyane ku kintu cyo kuririmba. Bimeze gute mu yo sabukuru? Hazoba harimo n'ivyo kuririmba canke uzoba uri kuradusigurira uko byagenze mu gusirikare canke uzoba uri kuradusigurira uko wakiriye agakiza? Bimeze gute? Uzoba uri kudusigurira iki? Kuko kwisabukuru hariho amajambo bavuga bagasigura hariho n'abarira bibutse ibihe byarenganye bya kera, bakarira bakavuga ati Mana warakoze, umuvyeyi yarakoze, banaka barakoze, gushimira abantu babagiye batandukanye. We bimeze gute? Na cyane ko byo bavyiza tubyinjiyemo tubizi byose n'amashimwe yo gushimira Imana, kuko hari akarimbo mpora nzirikana cyane naho twarotema muri centre kamara kavuga ati ngo hari benshi twatanguranye kandi benshi muri bo barananiwe, suko nabarusha ubuhizi canke imbaraga urama mwami kurangiza neza. Kuba tugeze ngaha rero ntawe utobishimira Imana cyane gose. Tuba twashiye muri byinshi kubisanga ngerageze kuwushyira ku mayange nkumbure sinovyibuka byonse ni byinshi cyane. Je nakoze seyi mutukura 2015 meje seyi mutukura sokera kuri tere yo mu Ruyigi muri Karuyigi ndahakorera ndasatira navuye ngaho muri Karuyigi cyanerekeza aho bitwa Igitega muri centre commando aho nagize amanota meza cyane ndaronka brevet commando sohoka aho nagiye ndi DJ sohoka ndi DJ commando DJ Kodo nagiye nitwa DJ nasohotse ndi DJ commando ako kazina wagiye witwa DJ uso kuri DJ Commando ako kazina DJ nako yene nakaronkeye mu gisirikare cyo gutema byose ndabikesha Imana kandi nkacashimira n'igisirikare kuko arico kingejeje ngaha gushikisa kubera Imana yacije mu iyo nzira. Ego cyane meje centre commando muryo zina rimaze gusohoka naciye sokera kuri tere yahitwa Inyarusangi urahazi? Oya kabisa. Ni komine imwe igize intara ya Gitega. Ni Gitega. Nyarusangi iri muri Gitega. Ego. Ndahasatirira navuye ndonka mitasyo nerekeza mu Cibitoke. Mu Cibitoke cya Rugombo. Wenda niyo uvuga mbega. Yareka. Abanyacibitoke reka ngire nti murabana beza cyane kuko twabanye neza nivyo gushima Imana. Cyane gose. Ndahakorera iminsi mikeya ndiko ndasatira mu Cibitoke naciye ntogwa mu bandi nja kudandaza akabare k'igisirikare. Mercedes office yarano yita kuri moteri hajya nyene mu Cibitoke. Ndahakorera ikiringo nk'ikiringo nk'icamezi nk'umunani ndiko ndasatira kuri mese aho nahombeje amafaranga ibihumbi 4 mu kiringo ikibura mu kwezi kumwe cy'umwaka nakorera amezi 11 nahombeje amafaranga ibihumbi 4 ibihumbi 4 gusa umwaka wose ubura mu kwezi. Ibihumbi 4 nari nagerageje naho nyene naciye mvuga ati sinova ngaho ubonye mpera ni amafaranga ahantu nakore kandi twabanye neza naciye mvuga ati akire amafaranga nasigara mu gihe kugira ngo bikomeze kwiteza imbere cyane gose. Navuye ngaho rero ndungika mu vyigwa aho bita aho muri Kamuha kubananye imyimenyerezo ivyigwa nyene nkuko inifa commando toujours entraînement uri mu commando misi yose wa muri entraînement wa mu entraînement. Navuye ngaho rero ica ndungikwa muri unité spéciale aho bita Imabayi. Ni mu Cibitoke nyene nase mu Cibitoke barahanganije cyane Imabayi mu kibira aho nageze ku mugoroba imvura yahereye aho nyene iragwa kabisa ngenda ndavuga ati mbe basha ko naragiye sinabwaje imodoka yaragiye haje imvura igumigwaja imodoka yaragiye iragenda biraha ko dushika mu frère tugeze rero imvura iratwakira turanyagiwe nanye nk'umutavuga ati je narakoze formation vura nta mvura ninya ko asha no mu rubeya ndacayo uretse imvura iratunyagira buraca umunsi wa mbere ukwezi kwa mbere amezi 8 arahera 9 nahavuye mbona mitasyo isohoka yo kuja guforoma ingabo ku Mutukura
Ego. ku mutukura mu Cankuzo Mu ntara ya Cankuzo. Deme Dezuiti abariko barankurikirana nk'abasirikare na foromye baca bavyibuka ku mutukura ndi umuntu yatanga murare cyane narabugura ku mudugo vraiment nkabaha murare Cyane gose. nkabakomeza kabisa ibintu nyene biri physique abakaranga mutima nk'igisirikare nk'umuntu nyene avyumvamo kandi abikunda biririmba abigendera na cyane cyane tutibagiye ya discipline itugenga Ego. ni mu kugendera ibanga Cyane go. hari n'akarimbo duherutse gukora nyene k'iwacu k'abasirikare kitwa nzokwama ngendera ibanga ry'umusirikare w'igihugu Ego. nzokwama ngendera ibanga nzokwama ngendera ibanga nzokwama ngendera ibanga ry'umusirikare w'u Burundi ya ibintu nk'ivyo Ego cyane. navuye ngaho rero ahimaba mu Cibitoke ku mutukura Ego. ica ngenda muri Ibururi kuhamaze hose mu gihugu Ibururi ni kuvuga ndaheza mu Cankuzo narakoze ibintu bidasanzwe narakoze igiteramo kuri Noel ya 2018 Noel ya 2019 ndayikora iyo ico giteramo naragikoze igiteramo kabari kitwa Hapo VIP abanyacankuzo bariko barankurikirana baca bahabona ndakesha abantu bose bararyoherwa ivyo nabikoze fise uruhusha nahawe n'aburamatari abajeje umutekano inzego z'umutekano barashigikira kabisa nasabye n'uruhusha mu kazi barampa ivyo vyanditse kugira ngo nje gukora icyo giteramo nezerewe n'abenye go banezerewe uwo munsi twarakoze turaryoherwa naratumye abarimvyi bagendaje batandukanye nk'abo mu ntara za Ruyigi abo mu ntara za Kirundo nabatumira abo mu Kirundo naratumiye ntibaje byarasa ariko igitaramo naragikoze birakunda ndi kumwe n'ugwaruka go muri One Mission ruri mu ntara ya Cankuzo cyane gose aho mu Cankuzo nasanze nk'umurimbyi yitwa Mvuwa Kari ari umurimbyi yaravumye cyane mu Cankuzo niyo yafaje gukora ivyo bikorwa byose ariko nubwo biruko hariho n'uyundi muhungu yari mu DJ bajya badija ku mabarabara niwe anabanje guhura nawe yambwira kari umuntu asanga ashoboye ibintu ndama amafaranga ngo ankore afishaje ayo mafaranga acara yaje sinenze kari umuntu w'imborego acara yaje yose arayama mugabo ntibyagarukiye ngaho gitaramo nagumye nagitegura gushika kiraba Rovenisen ariko Noel ndavyibuka mu ijoro rya Noel cyarabaye guteramisha bigeze ngaho nyene mu Cankuzo ndagomba no gufonda ugwaruka rutambe indirimbo z'ikindi ku mariage ndagura ni radio ndayiba mu president nahaye kurongora iyo club inoze ya akaradi ya Charaka dari sinu n'amabanga akaradi ya Charaka jya mu friend navuga ati DJ Komando sikikinike zo komeza nkore yacemuga ati to live is checking it not checkers ubuzima no kurondera so kuronderana maisha ni kutafuta sio kutafutana ndakomeza ushika yaho umva ngaho nyene mu Cankuzo ndagenda Ibururi ndaforoma abasoda ndaforoma abasoda kabisa Ibururi ndaforoma barabizi abariko barankurikirana barabizi ko naforomye Ibururi aho nahavuye narakoze n'ibiteramo bitandukanye Ibururi aba DJ b'Ibururi baranzi cyane ko naratumira mu biteramo bakaza kumvugiriza nagize amasho nko ku marise za Kiryama n'ahandi ikiremba nakoze igiteramo anatumiwe n'abarimvyi nyene basanzwe baba hajya mu ntara ya Ruyigi tako igiteramo kiraryoha bigenda neza navuye ngaho rero Ibururi aho nakoze ibintu byinshi bidasanzwe aho nanemye abasirikare bariko barashima ku munsi mukuru wo guheze imyimenyerezo ndabikora bahejeje iyo mejeje kubaforoma niho abantwara babonye ko biberewe ko ndungikwa mu makungu cyane kuja guserukira igihugu mu gihugu cya Somalia cyane ariko sinacengene ubwo nyene muri Somalia nabanze guca mu mahugurwa ku mudubugu anegura kuja anegura gushika hariya nyene ndi musikali ari bien formé nubwo nari guforma abandi nanjye hari bindi narinzi kuko komando inifo komando tojura entraîner uri muzidamisi utigaza goma wiyanterena umugira je no aho ni ngomagira sport ngume no soda yugaye kubyo we nkawe revisi muri ndatewe
nza nk'akanyoni ku musozi ndi mu Ruyigi vraiment umusozi uhiye abasirikane nitwe abantu bambe twashika hejuru ku musozi kuza kuzimya umusozi wahiye urumva ko umusirikare aritanga hageze hose atarabye inyungu twe twishanga inyungu zabene gihugu navyo muri ya ndirimbo intare basi ego muri ya ndirimbo abasirikare b'igihugu turi intare cunga agashamba kazo no ku nyungu z'igihugu yego aho onye ngeze mu gihugu cya Somalia nakoze formation ndayiheza neza bigenda neza ni iga formation nigera yoroha mwatanga formation muri besha ariko ntimuyirangiza mwese je nabayere mu wayirangize nico gituma byose ndabishimira Imana datamushobora byose ndagenda mu gihugu cya Somalia ndagenda haheza amezi 3 umunsi mukuru wo kwikukira ko Burundi uba urashitse aho baciye mbwe DJ Commando tegwe indirimbo rezo ziwe n'uwo munsi mukuru cyangwa se ndabikora kama ndege yego mu minsi 2 indirimbo mvuga ndazejeje hageze ku munsi mukuru ndaririmba indirimbo nyene zivuga ukwikukira ku Burundi aho indirimbo bita Burundi gira ijambo amashinga kubahe Burundi gira ijambo amashinga kubahe utuwe n'abagabo bijunja n'ijambo Burundi uri bitumwako mu mashinga yose bitumwako mu matati abanyabwenge n'abahinga bakuye meza bayikeneye yose irimwo amajambo y'inkora mutima akundisha igihugu winjiyemo neza muri YouTube yanje kandika Burundi gira ijambo YouTube yange ya DJ Kodo Burundi gira ijambo cuyibona cyane gose kibone mba nambaye igisika nyene nadegaje ego nadegaje ndashika muri Somalia ndakorerayo kwa imezi 3 ndakora n'ibindi kwa bitandukanye nkuko nyene tuba turi hariya nyene twagiye gucungera amahoro n'umutekano aho nyene narabaye no mu macungera amatora yabaye muri ico gihe cya Somalia ndayacungira muri presidence aho nakorera ahantu bita Jowar Town ndakoreraho hanyuma nyuma yaho ndavayo ndavayo muri Somalia naho aho nacishikira muri Kagatumba kuri tere mu kurindira ko mitasiyo isohoka aho nyene naciye ntegura igiteramo maze nk'indwi 3 mvuye mikonje rya mission naciye ntegura igiteramo nagikoreye ahantu bita Ikobero Iboda urahatswe Iboda Ikobero Iboda ntaho nzi ariko ndawumva ni kompaka wa Tanzania no Burundi ni ku kabare kuwitwa kitwa kumwe Shema Mashadia urakazi uragendayo ntuzotinya kuja kunywerayo nakaberegeza cyane tuzojana nta kibazo uhanyere kuhantembere ndagutembereza Ikobero Iboda hajya ni nkomuye none ahantu iguru muririmbyi hano hakoreye usigaho izina ugasigaho abagenzi mwisha ko indirimbo kuri YouTube ndazi abanyekobero barasiga no kwira kubera barabonye ibikorwa nkora kuntu bimeze neza cyane nubwo atawishima ariko icuri uraciratira ko uyatira neza ukatigwa neza cyane gose umuntu ahavuye reca ndonka mitation yo muri police militaire ahomba nkiri mu Gatumba ivyose uvuye muri Kagatumba urakoze igiteramo Ikobero hama rero hanyuma ndagaruka mu Gatumba hanyuma mitation irasohoka yo kuja gukorera ngaho muri gisagara ca Bujumbura muri police militaire ndahakorera umwanya mutoya ndakorera nyine amatandukanye mu gukora akazi nyine kajejwe nyine k'igihugu nyine ubutuma nyine bagenda tugenda dukora hanyuma nahavuye icamba mu basirikare barungikwa mu ishamba rya Rukoko gucungera amahoro umutekano ndagenda ndabikora neza kumwe n'Imana urazi ko nyine biba bitoroshe duca mu mazi giriki byose kubera Imana tugenda dujabuka Imana irakunda abasirikare cyane gose ubundi nta muntu aba yikwije ku musirikare duca mu bintu byinshi bikomeye mugabo kubera Imana igahajya Dawidi yari umusirikare cyane Dawidi yari umusirikare ziyambaga gituma bakunda gusenga murakunda gusenga go umusirikare akunda gusenga nico gituma naciye mpita mu kurimba indirimbo z'Imana iz'igihugu naraharuye ahamano rimwe izindi ndirimbo ndi umusirikare noba nihenze cyane kuko twebwe
ibyo dukora byose tuba twasenze kandi ibyo dukora byose tubishobozwa n'Imana. Imana rero yareze mbona cyangwa ati hamande yo kore igihugu reka ndirime n'indirimbo z'Imana nongere ndirime n'indirimbo z'igihugu n'iza gisirikare mu gutera intege abasirikare baba bari ku kazi babikore baryohewe babenezereye kuko murare ni kirumara. Yego cyane indirimbo z'Imana iz'igihugu n'iza gisirikare. Yego uzoce no kuri kajya kantu gasigura indimi bakita ko Snapchat akita ko kajya kantu ni bari chipiti. Yego kita chipiti. Yego kajya garuzoka bazati ijya album ti album senga nawe uzishika bayita gute akaca kayiguya n'ifoto ya iri album iriko iriko vraiment. Yego nuko rero ndabikora ndaheza aho rero bigeze ngaho nahavuye ndi mu rukoko ndonyuka mu bundi butumwa bw'ahandi hantu. Yego ahantu umugabo wakina azohambaza sinakubwira ni ibintu by'ibanga sivyo gushira ku karubanda. Sinovuga byose. Yego birumvikana kuko nubu naho nkora sinakubwira kuko nubu ndacara umusirikare ngo nkore igihugu. Yego icyo umenya gusa ndi umusirikare w'igihugu aririmba indirimbo z'Imana z'igihugu n'iza gisirikare. Yego aho nyene navuye negura igiteramo nkishike muri PM nkishika mu rukoko niko karyo naronkeyeho ko gutegura igiteramo nakoreye muri paruwasi ya Bugwana hariya muri diocese ya Muyinga kumwe n'Imana ku itegeko ry'Imana yampaye umusaseredoti w'umukama umusaseredoti wayo padiri mukuru Antoine Musagarusa n'umukongomani niwe yahoze arongoye paruwasi Bugwana ubu yarahavuye mu birongo n'umupadiri yitwa Jambarora padiri Jambarora uwo yarongoye niwe yasubiriye uwo padiri mukuru Antoine. Icyo giteramo ndagenda ndagitegura neza arafasha niho naca ntegura na video y'indirimbo anandikiye muri Somalia ivuga ibyiza bya paruwasi Bugwana. Yego ko paruwasi Bugwana twayirose bigoranye mo frère twava mu komini wacu ya Gitobe tuza gusengera muri komine Busoni twagenda nijoro twararuhaca urugendo rwaravuna byari bigoye cyane gutaho byoroshe kabisa byari byoroshe nanjye ndavuga ati nkiri umwana ngiye kubatizwa byarase nuko mbora ibatisimu kubera ko ntahamenye nari umwana ariko haraza umugenzi wo kwa mama wacu arabifashamo ndaronka iryo kete ry'ibatisimu mbona kubazwa hanyuma ndabatizwa biragenda neza cyane byandika ku mutima wanje timana mushobora byose ni wampa kuronka ibatisimu niwa paruwasi Bugwana jewe nzoyiririmbira kandi nzogutazira Mana indirimbo ivuga ibiza bya paruwasi Bugwana ndagushimira ndagoyagiza wewe Mana ko ugira neza. Ntibyatevye gato Imana yarabikoze iraduha paruwasi Bugwana paruwasi nziza paruwasi iriko ibyiza byinshi bitenga ati bihesha iteka igihugu uzohasanga ugwaruka rufise indero na Kristo usanga hari amavuriro meza amashure meza amashure y'imyuga nibiza cyane go uhageze nawe ni kukayaga hari ibigazi hari ahantu hari akayaga keza uhageze nawe niwo kwifuza guhava nyene ni ku musozi w'Imana vraiment. Yego ni ku musozi w'Imana uhageze nawe uravuga ati yego iyo ndirimbo nagenda ndayikora Bugwana padira aratora umuduga turagenda turafata amasanamu kubisita bitandukanye umupadiri Imana imuhezagire cyane. Amen yarabikoze arafasha abakameramani abo bita aba direct baje kufasha n'abakuye Muyinga ndabara itike yo kuza narayirishe hama nawe arafasha ku itike yo gusubira inyuma yongera abampera n'indaro cyane gose. Imana imuhezagire cyane mu kigo cya paruwasi byanyeretse neza ko anahene zo gukorera Imana cyane niho na cyane rya album Senga nawe uzishugwa izwe n'indirimbo hampande yaho mvuyeyo naciye nkora indirimbo ivuye ku cyumviro ciwe nise dori waci Bugwana inge nari heza. aho nariko ndibuka umuntu yahoda capa amashusho yerekana urukundo Imana yadukunze mu gucapa ibimenyetso Yezu yagiye aragira bamwita Sandide Nyamuzehe no muri paruwasi Bugwana abantu bo muri paruwasi Bugwana baca umenya ibyo yose aya maidena yahawe na padiri mukuru Antoine niwe yashoboye kumpa iyo ide yo kwandika ugore mu rugira kabiri aca arafasha kandi
ahindura izina ry'umugwi wacu twari twafunze no gwaruka nyene tuva hamwe twari twise ingabo za Kristo gwaruka nyene narufunze nk'ishikayo nyene nk'ishika ugwaragocandira ugofasha ko nawe tambayiro urumwe nshobora gutama n'ivyo ko urumwe ntago kwifasha gwaruka ruca rurafasha ko nayo yazi ko yarafise abatumwa bamufasha byose hanyuma icandagira iki icandagenda turakora ivyo bikorwa padiri mukuru aca duhindura izina aho twari twitwa ingabo za Kristo araduhindura izina adutora akazina keza kitwa Club des Jeunes Missionnaires ugwaruka rumenyeje inkuru nziza muri paruwasi ya Bugwana ndetse no kwisi yose ubu ningaye Bujumbura ubutumwa ngo bandabuvuga kandi mvuga muri paruwasi Bugwana baravuga mu gisirikare ku marezo ngo bandabuvuga ku maradiyo z'indirimbo z'Imana cishako twararose silence warabimvise ku Pasika telefone y'Imana nimagirana rukundo abantu bose bakamenya zo byose mu ndabikora kubera Imana n'abantu nuko rero ibikorwa nagumye ndabikomeza ni n'ubu ndakomeza ubu naho ndi ngaha anya ndiko negina isabukuru yanje ndiko ndayitegura nubwo ataburyo ndiko ndabona bwo kuyitegura ariko ndashima Imana cyane kuba ndahageze nkomeye ndi muzima nico gituma ndabishimira Imana cyane gose hari bindi turakomeza nta kibazo ni byinshi byo kukubwira ego murakoze cyane mutubwira ibintu byinshi bitari bike burya sinarizi ko twari kugera aha hantu ariko uravuze amajambo nanje aranyubaka mu ntahe yawe uvuze amajambo meza ashobora kuba yo kwigisha abandi bantu baba bagiye batandukanye ku mpande zose badukurikirana ariko nitworambira abantu kumbure byinshi tuzobikurikirana kujya munsi w'isabukuru ryawe nemera abantu ko umunsi w'isabukuru rya DJ Kodo DJ Commando Burundi niho izobiri gufata amasanamu kugira ngo kwiginana n'abandi birori ibyo birori bizobiri ko birabaho hantu mushobore kubibona bibaye ngombwa tuzogira live namwe mubibone kibiriraho abafise ico baterera canke ico bavuga nabo nyene bavuge mutama tugomba tugushimire nambe atakajambo gahari worangiriza ko twakutanga gasunika rugi kugira ngo ruce turangiza namba gahari urashobora kukavuga kubisango twavuze byinshi nubwo bitari bwahire byari byishane byo kuvuga nkaho nagenda korera ndimo ngenda ririmba babikene bazobishanga kuri chaîne yange ya YouTube nzobishirako byose bazobiraba ako ndangize shima cyane no kuri Burundi bizoba biriko kuko byinshi uzobivugira ku isabukuru yawe hirya azoba ari cyo aho bukera reka rero ndangize shimira Imana data mushobora byose atakwa hengesha nyakutugirira neza uyu munsi niwe yawuteguje je sinzi konza kubonana nawe ndabona ko duhendi ko ndirenganira je sinari ndabizi navyo baruza ariko kubera Imana when God say yes no one can say no I will never forget my God is the only who knows my future. Imana rero nziza cyane adukunda ndashimiye cyane n'abantu bose atakobagira mu kushikikira mu kumba hafi ukunte negena cyane mu bintu byose ndarangura nta utobishima cyane gose kuko naco turi Imana itatugize nicyo twifuza kuba Imana itabishatse uwo rero wese yobazi kafata kanya kasengera cyangwa akanterera Imana imuhezagire ciao ego reka tubashimire cyane tongere dushimire abakunzi bari hirya no hino mu mpande zine z'isi bariko baradukurikirana kuri Burundi tubabwira ko katana kimwe tuzobahisha tuzoguma tubazanira abantu babagiye batandukanye kugira ngo tubabwire ibintu bako biriko biragenda ko na cyane tuba tubakunda cyane nibaze ko ikindi gihe tuzokongera guhura tuza tumeze neza dushima dukenguruka umukama amen Imana ihabwe icyubahiro cyane gose.